babifata ko kumengo yabatangaje abandi nabo babifata ko yabemeje abagomba nabo babifata ko ari equipe yakoze ibintu imerita ariko nagomba ngaruke kuri iki kintu i Chelsea kuva Abramovich agiye yaronse umukire mushasha yitwa Todd Boehly rero umunyamerika yaraje yubuka equipe kiki binamugoye kuko n'umugabo yisanze mu bintu atazi gusa roroha genda rondera abantu babimwubakira cyane ko bari bamenyereye projet za Chelsea bari bahavuye abakoranye na Abramovich equipe ireshuwa gushikaho bayisambura yose bayitunganya gushasha kuko kiki abantu barazi ko muri espace y'imyaka 4 yonyene Alonso bakinye final Champions League y'abatwaye 2021 umukinye yararimwo mu kibuga yarimwo batwarana Mondial de Club no umwe ni Reece James wenyene niwe yasigaye none ku myaka mikeya cyane 23 24 baza kumugira kapiteni y'abari ko baraza aba Enzo aba bose bavuye baza aba Moses Caicedo iyi rero iciba projet nshasha ya Chelsea yubatswe nshasha ariko iyo Chelsea twabonye ukuntu yateye imbere bukebuke Chelsea ni equipe itariyeze mu Champions League mugabo ino saison mu mwaka wahera bagaruke ku muryango hari bimenyetso batanga bari kumwe na Ntuzenya na Pochettino ariko isezo ikurikiraho hari progress yabaye ni nayo yari ikenewe si Chelsea yarigeze gutwara ibikombe si Chelsea yarigeze ahantu uvuga ngo yo zigahangana na ziriya zikomakomeye muga yakoze igikenewe ija muri Champions League muri Champions League naho yabikoze mu buryo kiki usa no kumengo buratandukanye gatoya ko sezo ya Chelsea gushika nko mu kwa kabiri ya Alonso ntitwayibona muri Champions League ariko muri ya course barimo na za Newcastle na ziriya za Bournemouth zabari imbere cyane izi za Nottingham zibigaragara ko zibari imbere nta muntu yageze mu kwa gatatu yibaza ko Chelsea zoja mu Champions League Nottingham nije kuko wabona ko ifise umusaruro mwiza cyane a la grande surprise tubona Chelsea igize resultat nziza cyane zo guhoza ko gushika ikorera iyo tike ikinye n'amamatch aremereye ya Champions League habi yo continuité baje muri monde y'abantu batabihuza cyane ni abantu ntibariko barabona yuko Chelsea imera zase yasozereye neza sezo imeze neza cyane Alonso kugwego gukuza kwitwara neza muri no Mondial de Club ariko iraje aho rese mvuze ko no muri Conference League hariya yasumba bose peut-être bariyo niyo yari equipe ikomeye cyane kubw'ivyago yagize Abafana passe yisanga ivyo ikoreye nyene nibija hariya muri Conference League baraje muri Mondial de Club baraje baratsinze by'abantu bavuga ngo ifise inzira nziza yaciyemwo ngo ya equipe mato mugayo mato naye yayakuyemwo izikomeye zitwa ko zoje zigashika muri final za City za Inter de Milan zari muri iyo nzira Chelsea yo yabandanijemo iraje itwaye ico gikombe Alonso Chelsea ya saison régulière Chelsea ya Mondial de Club na Chelsea yatwaye igikombe kina finale hari ukuntu zagiye zihindagurika mwijambo rimwe Chelsea yamaze gukonfirma ibintu byinshi mugabo hariho utuntu twinshi ububona nko muri finale twagiye duhindagurika peut-être kuri tactique canke kubera ko mumenyereza wewe ataragera hana avuga ati je 11 banje sinsuzuguye ko atababona mugabo ububona ko agifi sinzi kandi ko ari richesse ya effective muraza ko kimfasha ariko ikibazo nagomba mbaze iyo watwaye igikombe nka kiriya giye kwambara kuronka badge twavuze je Alonso kwambara badge ya champion du monde imyaka 4 ariko kandi araba champion du monde ba mbere bama club babayeho twitege bariya 11 batsinze Paris Saint-Germain kwari bo 11 tuzobona no muri iriya myanya kujya nyene bashaka gufasha Chelsea kuza guhiganirwa igikombe ca Premier League na Champions League canke bazokonta kuri effective yose muri rusangi twabonye nziza bo ariyo kelkeze rema zizoba ziri nkakogwako kandi kurajya ama poste nyene kuko twarabigarutse ko Johnny
nimba muri finale no vuga umumenyereza yashimye guturuna effectif kujyanye nuko yafatiye ku mu adversaire kungene konsiza urukino kungene no vuga yubaka urukino kungene no vuga yubatse equipe yiwe ndavuga Paris Saint-Germain kugeza yaho no vuga itwabukana igira success yose no mwaka wose nk'iyi ari nayo mpamvu ubona ko umumenyereza Enzo Maresca nawe yize ku kintu cyo mufasha no vuga kuri no match imwe yonyene kwitwara neza gatwabukana igikombe uravye rero no vuga abakinyi kungene bari bahagaze mu kibuga ku munsi wejo hari abakinyi bamwe by'ukuri ubona yuko bazoba ari ntakogwako muri squad ya Enzo Maresca muri saison ya 2025-2026 nk'akarorero tworabira no vuga poste kubari bahagaze mu kibuga ku munsi wa Mungu nk'umunyegori we wazoguma ruyo nyene Beto Sanchez azoguma ruyo nyene hama ukaza no vuga ku ruhande rw'inyuma umumenyereza arafise no vuga shwa nyinshi cyane arafise Rhys James kuri kabiri twabonye muri mediane muri match kuri mediane ijya yari shwa tactique niko ibona cyangwa yari mutore umwanya kubandanya ijya yari shwa tactique niko ndabibona sino Rhys James numukinyi mwiza cyane gose kuri kabiri mu gihe abameze neza kandi nemeza yuko ko twabonye Malo Gusto yari mwiza cyane muri competition yose no muri finale muri competition yose yari mwiza cyane Malo Gusto rero ari ngaho kugira ngo agwanire kibanza na Rhys James niko ndabibona nibizoba hava bicanga umumenyereza aya bo peut-être umumenyereza ngaho kuri abo babiri azotranche ariko je ndabona yuko Rhys James ni capitaine wa equipe kandi vraiment ntaco umwagiriza nta makosa menshi arakora muri kiya kibanza je ndabona yuko poste yi wazoyigumana kuri kabiri kujya nyina hama Malo Gusto akaza akina ya match no vuga yandi mu gihe yoba shimye kumuruhurira kuko uyu nawe nikibazo nicyahaye Malo Gusto ku umwanya mwinshi ugukina mu mwanya wa Rhys James peut-être Malo Gusto ntitwari no kumumenya cyane mu kibuga cha Chelsea ni mvune za Rhys James za Rhys James ni mvune za Rhys James ariko ni vyiza no vuga muri equipe yawe yuko ubufise umukinyi umwe atangura no mudublier wiwe ari kuri urwo rwego nyene niko ma equipe yubakwa muri match kuko na hariya kuri bakukurera turafise abakinyi no vuga bahakina kandi batari babi sivyo aha rero kuri Rhys James ndabona yuko azoguma ino saison azoyikubita ari kuri kabiri hama uyu Colwill ndabona Colwill iyo atagwaye aza mu kibuga atangura aza muri liste y'abatangura hama hagati ya Shaloba n'uwitwa Adalabioyo sivyo Adalabioyo bamukuye muri Fulham hagati ya Shaloba na Adalabioyo ndabona yuko aribo bazoza baragwanira ico kibanza kuko uyu mukinyi ni mukinyi ngendegwa unye Colwill mukinyi ngendegwa kuko ico kibanza kandi wanashima Dozin nawe niwe Adalabioyo kandi turaca tugigarukako nubundi kuri effectif yawe witwara igikombe canke biza kugwanira igikombe ni ngombwa yuko ubufise ni vyiza yuko ubufise abakinyi babiri bagwanira ikibanza kandi bari ku rwego rumwe ico Chelsea yaracubatse iriko iracubaka hama haya kuri gatatu ni kukurera ariko turaza abakinyi nkaba uriya mpeti yitwande oya kuri gatatu ari umupeta kiri muto yitwa Hall yitwande oya yaragiye Lewis yaragiye yagiye muri Newcastle ni Newcastle ari umupeti yakunda gukina hajya kuri gatatu ariko kukurera n'umukinyi ni n'umukinyi wanashima dakunda no kukarigwa n'imvune kukurera hama hagati mu kibuga ni Enzo Fernandez na Caicedo ni ba Sentinelle babiri bagize saison nziza bamaranye saison nziza ari uko nyene hama imbere yabo Cole Palmer witwa Romero Lavia nawe numukinyi bizo musabano uvuga kuza kugwanira ikibanza kuko imvune zamubanye nyinshi imvune zamubanye nyinshi ku buryo yaho kugeza ubu garanti yiwe kuza witwa Romero Lavia imvune zamubanye nyinshi ku buryo kuza kandi kugira ngo amenere kuri aba babiri kuri aba Sentinelle babiri
bizomusaba kuza kugwanira ikibanza kuko aba bari baramaze kuba inkingi kabisa za Chelsea. Caicedo n'uwitwa Enzo Fernandez imbere yabo barafise Cole Palmer ni ntayigayirwa ku 10 sivyo ni ntayigayirwa ku 10 hama abazoza novuga baza kumera nk'abamufasha naba ba Pedro bande ariko ndabona umukinyi wavuga wa Hall Suja Deus Bari voilà Deus Bari niwe akina kuri gatatu kenshi akasubirira uyu unye kukurera hama yiwinga ya Pedro Neto ni ntayegayezwa nanze yarayamubishije Madueke yanagiye sivyo uyu ni ntayegayezwa hama kuri uruhande rundi agizoca konde kuko je ndabona Cole Palmer azosubira mu mwanya wiwe azosubira ku 10 iru ruhande ruzoza ko uyu Pedro Joao ko Pedro kuko agira sohoka kuko agomba sohoka kandi kuko n'umubenchere muri Chelsea kuko na Jackson amakuru yino munsi avuga ko Chelsea bategezwa kuyisohoka reka ndakoye kuko ngene Chelsea zoba yubatse uyu Joao Pedro uyu unye azoza afati yo eri yo onye yo ku ruhande rw'iburyo ahubwo yubo aze iburyo voilà uko baba bigenza kose ariko ngaha ku nimero 9 hazokina rujya rupeti gwidira Liam Dirap ku 9 niko rujya baruzanye gukina niba ntabwo baruzanye kwicara rujya baruzanye gukina kandi na Joao Pedro ashaka kuzokoreshwa ku ruhande azokoresha ku ruhande kiki ino effective ya Chelsea umusaruro bawubonye kuko bakubwira yuko baja muri Mondial de Club umumenyereza yababwiye ati ndashaka kwino Mondial de Club tuyikoresha mu kuraba ko tumaze kuba ku rwego gukuca kugwana ibikombe bikomakomeye tuzokinira muri Sesiza izo rezita bazironye Chelsea niyo kugwana ibikombe ive muri za Big 4 na Champions League twotangwa kuyarwa nk'umukandi cyane gose iyi ikiba twomenya iyi ku club yabaye pre-season kuko kubakinyi bagiye baragura kuko deje urazi ko atanu umwe munini bazomara bakwata tura pre-season ini pre-season azanye Joao Pedro ari ngaho aba novuga yuko ego babane tarabazi ariko Liam Delap ntiyari bwamubone gose ariko ngaha harimo ini pre-season abonye Liam Delap abonye Joao Pedro ahashobora kuvuga ati pre-season izoba mu match 3 tuzokina naramaze kubona ico aba bashoboye iyi equipe nko baronse kuvuga ni equipe iri complete ariko itari yoroshe gukreya iyo kweza gati y'abakinyi nibuke ingene Enzo Maresca yaje iyi ni equipe ya Chelsea iri muri desordre total equipe ishobora kuba Enzo Maresca urazi yuko hamaze kugenda uyu Thomas Tuchel abahaye Champions League mwakurikira nibahuza n'umunyamitungo mushasha aje haraza ababa Grand Potter bamukuye muri bari bamukuye muri Brighton haraza uyu Mauricio Pochettino biranka Enzo Maresca twamubonye aza muri desordre abantu bavuga bati comment est-ce que un entraîneur azoshobora kujera abakinyi 40 nabangahe barashika 45 uravyumva muri vestiaire izogenda gute ariko ivyo vyose uyu mumenyereza yego yaciye mu minwe muri staff yibona na Pep Guardiola numenyereza twuzi yaravuye gukora ivyiza muri deuxième division na Leicester City arayiduza ayigarukana muri Premier League ariko baca bamuha ibintu biri mu kajagare katakadwi ko kankana ariko uyu mutama aravyihanganira vyose afata abana asanze haravuga ati ngira nubake umugwi wiwanje Cole Palmer avuga ati niwe ngenderako araza Caicedo aravuga ati Enzo Fernandez uribuka ko uyu niwe yatumye Enzo Fernandez asubira mu bihe vyiwiwe Enzo Fernandez yagize ikibazo muri famille yiwe Enzo Fernandez asubira inyuma muribuka kuri debut ya saison muri Premier League ariko mu mafaze retour Enzo Fernandez azameze neza ashimira umugabo ingene yamugarutse yagize yamugarukaye mu kibuga ukabona ingene tubonye Silva bagiye tukungene yavashi ya mbere kumukuvura no vuga kuri ijya situation yararimwe muri equipe nationale aba ijya yashoye kuyijera neza cyane gose rero ukabona ingene Enzo Fernandez muri nako Enzo Maresca muri desordre yari ihari aragerageza kubaka abana bakiri bataravuga ati icambere je vais créer iyi cohesion imeze neza muri milieu yiwanje kuba ufise Caicedo Enzo Fernandez na Cole Palmer abana bakinyi beza uvuga uti niwe muntu yafashe aramufata neza uwitwa Caicedo urazi yuko saison igitangura iriko iranahera gatoyi
Kaisedo hari ukuntu atari meze neza ariko uyu yatakaza imipira myinshi mumenyereza agatsindisha cyane aravuga ati wewe wamukinyi uri umukinyi watari amuha icyizere umukinyi ntiyasubira inyuma kubera icyizere cy'umukoci urumva ingene yagiye arubaka squad yiwe uribuka ingene amajambo bavuga kuri Nicholas Jackson we yaramuha icyizere avuga ati uri umukinyi mwiza ariko nticyabujije yuko avuga ati nubwo ndayibona gucyanye William Delap Ingo Joe Pedro Ingo raba rero ikintu kimufashije muri ibi abazanye muri iyi muri Coupe du Monde Club bajara abantu beza uno munsi nta muntu yuhagarara Alonso akavuga yuko atari umugwi ukomeye muri Premier League uno munsi tuzobona City gusa ntituzobona Liverpool gusa ntituzobona Arsenal tuzovuga ati Chelsea iraje c'est vrai si nka Coupe du Monde Club ubona yuko muhura abantu bukuranamo directement ariko muri saison régulière ni yayi ndovuga uti muye na Manchester United ishobora kuba yankenyuye ifatiye peut-être nibe ndiko ndacamwo ugasanga turanganje cyo iransinze iyo muri Premier League ariko Chelsea ni equipe nziza kumbura twebwe twari tugifise kantu kakera ko Chelsea ikiri muri ya desordre ariko yatwaye Europe Conference League ako ni gatoya irajigiye muri Champions League Yves atagwa bivuga nta muntu yaravyiteze yuko Nottingham Forest yosoka ariko yo irayinjiyemwo mu kibanza cayo rero uyu Enzo Maresca yubatse umugwi wiwe yawugize neza uyu n'umugwi mwiza rero sasa ubu rero niho tugiye kubona Chelsea yari yo sasa